ngaha rero hano bariko barakubura kubera ko turi muri ca gihe ca summer time, tuvuye muri ca gihe ca neje. Hariya mubona baba baje gukuburaho ivyatsi vyahungurukiye mu gihe ca neje, ikubura mu vyatsi, ikubura mu rugo. Iri ni itandukaniro rya Europe, itandukaniro rya Europe na Afrika. Mwarangiza nkumva abategetsi bacu baduhenda ngo ngo Burundi ngo Afrika ngo usumba ngo Europe. Reka kuza muri digadiga, ahantu baza no gukubura mu ngo z'abantu bakubura ivyatsi. Mu Burundi n'ufise amafaranga ntashobora kuronka uwumukorera ibintu nk'ibi. N'abafise amafaranga yo kurira iyanararira borera mu rugo kandi rihari, babuze abantu baja kurita, n'abatanze amafaranga akaribwa mu manyanga. Ariko hano ntibikorwa kuri gusa hose turariha, mugabo mba ngomba kubereka itandukaniro rya Europe. Nk'ubu urabona ko ibiti bisa n'ibiriko biratoha, byari byavuye ko amababi muri bya bihe bya neje, hari harabaye rero kubera ubukanye bwinshi. Ibiti ubu bigiye gutagata bise neza, mu gihe mubona ko amababi yasa n'ayavuye ko mu minsi yahera. Ku bantu twavuganye mu bihe byahera, bino biti byari bitoshe cyane, mugabo ubu murabona yuko ubu bitagitoshe kubera neje yari yarabaye nyinshi gusa naho amababi avako. Ariko murabona ubu biriko biratoha. Mu minsi iza rero nko mu kwezi bizaba bisa neza cyane gose, bisa neza cyane ku buryo budasanzwe. So ubu ni saba, turi muri sama, hameze neza, abantu babasirikira n'amaguru no gukora isuku kugira ngo ahantu hose hase neza. Murabibona rero ukuntu hameze. Ahandi kuri baraza iwanje.
murama abantu bose bariko baratembera mu itandukaniro ry'Uburayi rero na Afurika. Murakoze cyane.